bwa mbere ho Uburundi turi muhe bigoye ico twokwita ibiza bitatu mu vy'ubutunzi bibera rimwe n'iduga ry'ibiciro ku rugero budasanzwe. Ikindi kidashaka mu by'ubutunzi n'ubushomeri bwimonogoje mu gihugu. Ubugira gatatu n'umwimbu utari kuriyongera. Ni ibintu rero mu gifaransa babyita stagflation. Mu bisanzwe ntibiba kenshi ahantu. Igihugu kimaze kugira situation de stagflation ziba ari ingorane cyane. None impamvu cyane turavye ibyo by'ubushomeri cyane ku bushomeri bwa mbere turavye ko mu gisagara ikintu ca mbere twabonye ni ibintu bijanye na niveau de formation ubumenyi buhinga abana baheje amashuri bafite ivyindero byarasubiye inyuma hasi cyane ku buryo leta ibanaje vyirengagiza igihugu c'u Burundi sinzi yo kizoje ugasanga umwana yumvira ngo arafise diplome muri bibe kanaka kandi mu mutwe atafise ubumenyi bukwiye bakaza kwishiramo ngo bazokora ubuzi bukomeye bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atabwo bashobora kujana. Ubugira kabiri turi mu gihe leta yonyene idashobora guha akazi mu bice bimwe usanga abantu bakenewe abarimu bakenewe leta nishobora kubaha akazi bose ndamuraye muri bishi abo leta yonyene ikeneye kugira izo service mere neza leta nishobora kubaha akazi. Ico si kibazo. Ikigira gatatu uravye le secteur privé aya mashira hamwe atanguzi makuru akomakomeye ubonangana gute mu Burundi ayo mahinguro mubona ari ushobora kuvuga ko akazi kari ukaragwira mu gihugu gitanzana amahinguriro igihugu ayo mashira hamwe akomakomeye atagwira ngo yabone ntabuza ariko buratanga ugacuraba n'ama ONG usanga yaragura ajya nawe yari mu bantu batanga akazi mbwa harataje hari yayugaye kubera inzitizi kuyagora kugira iki waja mu ico tukwita mu miliyari ruguru hagati mu gihugu uwo mwuga abantu bose utangwa babo barafise ngo wo guhenda abantu bitango n'uburimyi n'ubwo mugabo ugiye matongo n'ibiki ruguru honyene benshi nyimba ari kurima canke guteragira ni henshi batarenze indwi zibiri gukora ico mu kurindira uwo mwimbu utazi ingene uzozungana none abo bantu bariko barakora ikirugu leta nitubarire